Ndabahe mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye ku bakunzi bacu ba Look Media. Ni mu kiganiro Mvura Muganga aho tugiye kuganira ku ngwara ya cataract. Benshi tuzi ingwara y'igiharage mu rurimi rw'ikirundi. Aho tugiye kurabira hamwe mbega ingwara ya cataract ni ingwara nyabaki ifata abantu bameze gute? N'abana n'abakuze byo bimeze gute? Ni ingwara ivugwa igakira. Mbega umuntu yoyirinda gute? Inyishu z'ivyo bibazo ni mu kanya hamwe na muganga yanonosoye ivy'amaso mu kiganiro yakoranye na mugenzanje Prosper Niyonkuru. Muganga tubasabe mutwidondore mutubwire amazina yanyu mutubwire n'ivyo mujeje mu buzima bwa misi yose. Jewe ndi muganga Bitaremezo Philibert, ni muganga w'amaso. Je ndi muganga akorera hano muri iri vuriro bita Lighthouse aha mu Irohero hamwe no mu bitaro vya leta vya Prince Jean Charles. Murakoze cyane. Twe twabagendeye imbonesha kure Look Media twabagendeye kugira ngo tuyage kubijanye n'ingwara z'amaso. Twashimye no munsi ko twoyaga ku ngwara y'amaso ikunda kuvugwa cyane iyo hatavuzwe myopi. Kenshi umuntu umva bavuze ingwara bita cataract. Cataract ni ingwara imeze gute? Cataract ni ingwara bakunda kuvuga mu Kirundi ngo ni ingwara y'igiharage. Ingwara y'igiharage rero mu Kirundi twovuga ko igiharage ari gihimba cijisho. Ico gihimba cijisho bisi giharage kiri mu jisho nyene. Turavye indani mu jisho hariho ikiyo kimeze gutya. Iki kiyo rero abarundi bacise igiharage. Rero ingwara y'igiharage ni nka kurya umuntu yovuga ati ingwara ya estoma. No kuvuga rero ko iki kiyo kirabonerana. Mu byo gijejwe dukugira kibikora neza kibonerana. Igigiyo rero igihe kitabonerana umuntu arwaye cataract. Iki kiyo rero kigiyemo dufate nk'ubucafu uko kitabonerana niko umuntu arwaye cataract. Kibonerana buhoro buhoro arwaye cataract gatoye y'intango. Uko kitabonerana cyane niko cataract iba yakoze cyane. Iyo ngwara ibikaze cyane niko novuga. Kandi rero ntaheza ngo abone ko iki kiyo cyo kidufasha kubona. Kuko ifoto ivuye hanze yinjira mu jisho ica muri iki kiyo. Umva no kuvuga ko iki kiyo kitabonerana iyo foto ntiheza ngo irenganije indani je gushikira ubwonko. Murakoze. None kugira ngo ico giharage canke ico kiyo kigware kigira iyo ngorane yo kugwara kigira ingorane ku buryo bituma umuntu atabona neza haba habaye iki? Ico kiyo ibintu bitera cataract ni byinshi. Mugabo ikizwi cyane gusumba ibindi nuko cataract ari ingwara ikunda gufata abantu bakuze. Ku bantu benshi bakuze iki kiyo ibintu bikigize birimwo indani birahinduka. Birasaza bikaca bihinduka bikaca bituma ico kiyo kijya kitabonerana neza. Rero ni ingwara kenshi ifata abantu bakuze kenshi cyane. Bitabuza ko n'abana batonya n'abana banayivukana. Abana bashaka kuvukana cataract, abana bakiri bato barashaka kugira cataract, abantu bakuze barashaka kugira cataract, abantu bashaje barashaka kugira cataract. Ikikunda gushika cataract irashaka guterwa n'ingwara umuntu agwaye. Nk'umuntu agwaye vya diabete, na diabete irashaka gutuma umuntu agira cataract. Iki kiyo kigahinduka kubera ibintu bihindura biri mu mubiri bijanye n'iyo ngwara y'isukari. Hariho n'izindi ngwara zo mu mubiri umuntu avukana zituma umuntu ashaka kugira ivyo vya cataract. Cataract umuntu agize isanganya iki kiyo kigakubitwa ko n'ikintu kica kigira cataract. Iki kiyo kica gihinduka aho ko cari kuba gisa gutya ukashanga kimeze nka gutya. Wumva iyo gisa gutya ntikibonerana. Ibi byose birashika ugasanga ikiyo cahindutse kigasa gutya. Wumva iyo gisa gutya umuntu ashaka kubona afise ikiyo kimeze gutya. Rero hari igihe bijanye n'isanganya, hari ivyo bijanye nuko umuntu abivukana canke akabigira kubera imyaka
canke ivyo vy'izindi ndwara izo za diabete nariko ndavuga. Hariho rero n'imiti bakoresha mu maso ushobora gusanga uko umuntu ayifata umwanya muremure ivura neza ibindi mwe kazoshobora gutuma naho nyene azogira ivyo vy'amakataragte. Kataragte rero nihinduka ikikiyo gituma umuntu atabona neza. Yego. Nagomba ndababaze ni mbega umuntu arashobora kuyikinga mugabo maze gushiramo yuko hariho n'abayivukana abandi nabo bakayiterwa n'indwara bagwaye birashoboka ko umuntu ayirinda? Kataragte nta kuvuga ngo woyirinda kuko mwavise ko uyivukana ntawo yinda kuko ibintu bavuga nyene n'ivyuko hari ivyo bibaza ko nk'umwana ashobora kuvuka kubera nyina yagira ibi mugabo ivyo ni kumenya ko indwara zituma umwana avukana iyo kataragte ni indwara zigoye gukinga cane. Indwara zigoye gukinga cane mugabo ikintu gikomeye nuko umuntu wese agwaye kataragte agiye kwa muganga bamuvura kandi yari indwara twovuga yotuma mu kuvura kuko kenshi irakira. Ego nico kibazo nagomba ndababaze mbega kataragte umuntu agwaye kataragte akaza akabitura mwebwe nk'abaganga basanzwe bavura indwara z'amaso ni indwara umuntu ishobora kuvugwa igakira? Ibyo ndabibajije kuko mwabivuze neza ko ari indwara ifata abantu bakuze. Murambona abantu bakuze twese turafise abantu bakuze mu miryango mugabo umengo arinda shengera agifise ingorane yo kubona irakira neza burundu. Gusa hariho ibintu abantu bavuga hirya no hino umuntu yagiye kwa muganga bakamubaga ijisho nk'akarorero canke bakamuvura ashobora kugenda avuga ati je nangwaye iki, ashobora kuza akavuga ati je ngwaye kataragte karatariyo na gatoya. Rero iyo bamuvuye bashaka no kumuvura ugasanga bamuvuye ikindi kintu ko hariho n'izindi ndwara zitanakira. Hari indwara abantu bagazi ntizikire ntushoboye gutuma umuntu abona neza. Ariko ikintu kataragte ni indwara itera ubuhumyi ya mbere kw'isi. Niyo ndwara ya mbere kw'isi itera uruhumyi irazwi neza. Iyo ndwara rero niyo ndwara twovuga ivuwe ikira. Mu bisanzwe ivuwe neza kataragte irakira. No kuvuga yuko ikikiyo baragisubiriza. No kuvuga ko ikikiyo kiba cabaye gutya baragisubiriza. Oya Robi ivyo si ni ibintu bimaze imyaka myinshi cyane gose ku isi. Bivuga ko ikikiyo barakuramo ibintu byose bikoza neza bakaca bashiramo kandi kayo umuntu ashasubira kubona mu bisanzwe nkuko yashobora kubona. Ako kayo kaba arakantu kavuye mu muntu canke n'akantu kakozwe n'abantu. Akayo mu bisanzwe nshingaruka ku kindi kibazo abantu bigeze kumbaza bariko bavuga ibiyo bindi bashira mu maso vy'amarinete. Ikiyo sikiyo bakugura mu butike canke hariya ku isoko. Ivyo bintu bikozwe imyaka birenga 100 mu bihugu byinshi byo kwisi. Ivyo ariko babikora n'utuyo dukozwe ku buhinga umuntu ashobora kumarana imyaka asigaranye kubaho atangorane. Baradushira no mu bana bakibatoyi bakadukurana. No kuvuga rero ko tuyo turazwi niso tuyotora ahantu n'utuyo bakora kubera ivyo bakorera ivyo byonyene. Rero utwo tuyo turiho baradushiramo tuba dufise ibiharuro nkuko kwa marori avuga ati ni ibiharuro bingahe bakapima bakavuga ati uje tumushiramo ibiharuro bingana gutya. Ati nawe ujya nawe nye tumushiramo ibiharuro bingana gutya. Nkuko bavuga ati amarori tuguha ibiharuro bingana gutya nawe tuguha ibiharuro bingana gutya. Rero utwo tuyo dusanzwe dukoze gutyo nitwo bashira mu jisho. Yego muvuze kugashira mu jisho numva kubanza kubaga. Turazi ko nk'indwara ya myopi umuntu batamubaga baraba ibiharuro bakabona yuko akeneye amarori uko abangana bivanye n'ibiharuro mukoresha. Mugabo kataragte rero uko bigenda kose umuntu ayigwaye ijisho ateza kuribaga. Kuva bayibutora gushika no munsi umuti wa kataragte ni operation barayibaga. Nta muti wundi hari atari kubaga. Ukubaga gusa ubuhinga buratandukanye. N'ubwoko butandukanye bwo kubaga mugabo umuntu avugwa kataragte wese bateza kumubaga. Bica biva ku buhinga gusa bakoresheje mu kugira nibwo butandukanye mugabo kubaga no kuvura kataragte no kuyibaga gusa. Nta wundi muti uhari, nta muti w'amazi yo gushira mu jisho, nta muti wo kunywa.
ivyo byose bashobora kugira si kugira bavure cataracte. Cataracte bayivuza kubaga, mugabo kubaga biratandukanye, ubuhinga buratandukanye bwo kubaga cataracte, hari uburyo bwinshi bakoresha biravye ku iterambere. Yego murakoze. Kumbure mu guheraheza umuntu ashobora kwiyumvira ati mbega muganga yavuze yuko cataracte abayigwara benshi igice kinini ari abantu bakuze. Mbega ho bokora iki ku myaka ingahe umuntu yotangura kwikingira, sinzi ko novyita kwikingira canke kugira ubwoba akagira icyo akoze, kuva ku myaka ingahe umuntu yotangura kwiyumvira ati kumbure sinzofatwe na cataracte yoca akora iki byo genda gute? Cataracte kubera imbere nuko kuntu imeze bayivura ikakira, bakwaze kenshi usubira kubona ikintu cyo kugira gikomeye no kuvuga ko ubonye kutabona neza, ubona ko kubona bikugora, kuroga no kuja kwa muganga. Ubona atangorane nimwe afise yo kubona, ahanini nta kibazo yo kubibaza cyo kuri cataracte. Cataracte uyibwirwa nuko ubona ko ibintu byo kubona bikugora, nico kimenyetso gishobora kugutuma wibaza ko ushobora kugwara cataracte. Naho ivyo bituma utabona neza atari cataracte gusa, bari ibintu byinshi bishobora gutuma utabona neza. Mugabo kugira umenye ko ico, kugira wibaze ikintu bijanye n'ivyo by'ama cataracte, no kubona ko ufise ingorane yo kubona, ubona ko mukubona bikugora, hari ibintu bikukoroga, urashobora kuja kwipimisha ukavuga ati ndabira, bakakurabira ko uyifise nuko atayifise. Yego. Muguheraheza nyakubahwa muganga, ijisho ndakunda kumva abantu bavuga yuko ijisho arico gihimba ca mbere gitinya canke ico gihimba ca mbere mu Kirundi kiri fragile, mu Gifaransa niko babivuga, mu ntumbero yo gutuma kumbure abana bacu batazogira indwara zijanye n'amaso. Abantu bahanura iki jambo ubwira abavyeyi kugira ngo kumbure abana babo ntibazogira izo ngorane zishitse, naho kumbure bamenye ingene bazitwaramwo aho kajambo ko bakara? Mu bisanzwe nta muntu yovuga ikintu abantu bose bogirira hamwe. Ikintu gikomeye cy'uko umuntu yogira no kuja kwa muganga igihe cyose, naho umuntu hariho abantu bakuze bahora baja kuvuga ngo bagomba kugirisha check up, ngo bagomba kwipimisha ibintu byose baraye ko bameze neza. No kuvuga ko kenshi ni vyiza yuko umuntu yoja kwa muganga afise umwana akiri muto, akamucana kwa muganga, akaraba abantu bahinga bakabiraba, bakamurabira neza ko ameze neza, atakintu c'ingwara ishobora kumugirira nabi ishobora kuba iboneka ifise ibimenyetso vyayo, canke avyiketse yiketse ko hari ikintu kitameze neza akamujana kwa muganga. Ariko naho atoba atiketse ko bimeze neza, bamwe yiketse ko abona kumenga ntibimeze neza, yo mujana abona bimeze neza, nawe nyene yo mucisha akavuga ati je nshaka kumenya neza ko vy'ukuri ari ivyo mbona. Kuca rero kwa muganga kuramuhika kurabira akavuga ati nukuri je mbona amaso yiwe ari amahoro, nta kimenyetso mbona cyo mutuma umuntu agira ubwoba yuko hari ikintu coshobora kumushikira, ashobora kupima akabibona. Ariko ntibica bihereraho, nuvuga ko haheze imyaka 2 umuntu ashaka guca kwa muganga kanashobora kuraba kuko umubiri wacu urahinduka, ibihimba birahinduka. Ubu yabonye ko ari vyiza, si kuvuga ko bizoca bigumuko. Ego muganga, turazi namwe bwe murabizi muri abarundi nka jewe, abarundi tutagwaye tuja kwa muganga. Bega hari abavyeyi bahora babegera bati nimuturabire umwana wacu ko yoba atangurana y'amasafisi, mu gihe bo babona ko atangurana afise, yoba bishika? Si benshi ariko bariho, si benshi ariko bariho. Hariho abantu bavuga ati je nshaka kumenya ko meze neza, ndabira abana banje, barashobora barahaza vraiment bariho, mugabo si benshi kuvuga ko ku rugero rwiza. Mugabo kuko hari igihe bashobora kumuzana ukaca usanga usanzemo ikintu kitameze neza, kandi kitajanye n'ivyo yaraze canke bitajanye n'ivyo wibaza. Rero ni vyiza kubigira, ndazi ko ivyo by'uburyo n'ibiki biba bigoye, mugabo iyo umuntu ashoboye kubishobora yo kigerageza, kuko hari igihe gifasha cane, bikinga ikintu kitari ciza, kandi bakibonye hakiri kare abisha bigenda neza cane. Ndabashimire cyane mwese mwariko muradukurikirana. Shimira cyane muganga Philbert yadufashije muri kino kiganiro. Murakoze.